tugomba guhindura disk tukumva yuko tuvuye mu masasu twinjiye muri economy muri economy. Hariho abantu bamwe jewe mu mbabarire kubidudurira ko hariho bamwe tuganira inyuma y'imyaka 10 ukibaza niba twaravuye mu ntambara niba tutavuye mu ntambara. Tukiri mu ntambara ntituzoba developer. De kugira ngo igihugu gishobore kuronka makoro il faut yuko activité muri iki gihugu de production ziba nyinshi. Mukagira abantu 5 6 8 bakora ama activité commerciale cyangwa de production gusa muri iki gihugu ntaho tuvuye naho tugiye. Il faut yuko abantu baba benshi bakora activité nyinshi kugeza igihe beexporta icyo bashore hanze ni absolument ni kintu gikenewe. Nta gihugu gitera imbere kidakora exportation. Amadollar ntituzoyaronka akwiriye ata exportation dukora. Ubunyi chance dufise nuko hariho tujya tutumine son excellence yirirwa aracungira hafi ariko transformation ngaha hakuna kuvuga ngo tujya tuntu ngo acungira hafi. Nuko ndatubona ndi kure tubari dutoya ari kuri hafi tubatune hafi nituni ndabibonera muri televiziyo ariko biraboneka yuko kameme hari hakarusho. Urabona twavuye kuri 7500 muri marché parallèle utugeze muri 5800 ujya hari hakarusho. Ubona ku excellence tera imbere. Go ahead c'est très bien. Ariyo hanyuma tubandanye muri iyo nzira kuko tutavuye muri iyo ngendo yo kuvanga politike n'ubu budandaje burya nsanva pa n'ibyo bivanze gutaha biravanze. Acha we ngo politike n'ubudandaje aya nzobimwibwirira tuzobimwibwira muri babiri. Yego nta bivugira ngaho ariko urabibona ahantu birakenewe yuko haba umurongo. Birakenewe yuko haba umurongo hakaba des activités politiques zimeze neza zihembwa neza. Je dis bien zihembwa neza. Hakaba na des activités génératrices de revenus ziteza imbere umuntu akagenda akakora inoti zikinjira muri caisse de l'État twende. Ngaha mu Burundi dufise atunyinshi. Dufise des minéraux, dufise l'Olac, dufise Congo. Tunakosa nini? Ikindi nensistako. Amashure s'il vous plaît. Amashure yacu ni poto. Iri ndeko pe je sintinya kubivuga. Iri kuraraba ufata abanyeshuri bahijeje université secondaire iki uze kubakoresha examen yo kuza gukora imoyera yo kuza gukora iki usanga wapi? C'est quoi cette histoire? C'est quoi? Iyo kugira ngo tube compétitif hanze. Je mumbabarire hanze ndabona abantu benshi qui ont fait passer les examens etc. Abantu bakireyishisa b'abarundi nababize hanze naba ubona bevoliwe ukundi apana muri aya mashuri yiwacu. Il faut revoir ico kintu. Twebwe uko twiga waheza secondaire primaire gifaransa ududubiza. Secondaire none amakori arashaka kwica indero gutyo. None la production c'est quoi? Il faut kukoresha ubwenge ugakoresha n'ingufu. Udafise ubwenge wokora iki?